nuko tuzogira mariage umunsi umwe namba abagore bacu batazoba begeranye tuzobanza je gutora umugeni wuyu hama tuva gutora umugeni wuyu cyaje gutora wiwanje nawe ukuntu niyerekana ko je tutamenyeranye cyane no mu mwanya rero namba nk'ubu ngiye kuyu umugore wakabara aza kugira kumpa karibu nzi yarangiye bwose nkora akantu kerekana neza yuko je ntari umugabo wiwe ko umunsi umuraha haro umwana w'umwigeme twari tuzinanye ko twari bwabonane bwakeshi bayaga n'uyu meze ugenda uko tugiye kumuraba uribwiriza uyu naramubwira ati reka tureke avyifatamwe uyacarambyongerana na Yesa ibakunzi ba PITV Peace International TV muraho twebwe tumeze neza cyane iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye ruranganwa ku isi mu vy'inkino ndetse n'ibindi muri kano kanya rero tutangura tubaramutsa tubaha ikaze tubashimira mwebwe mwese mubandanya mugira subscribe mukagira share mukagira like ku biganiro byacu byiza cyane ibiganiro byubaka kandi bifasha abantu benshi rero nkuko mubibona kuri kamera za PITV turi kumwe na Chris na Thierry aya ni amahasa twigera kubazanira urabona yuko ari amahasa akeye cyane avyifatamwe neza bamwe bita abajimo ngabandi ngo n'abatwin ngabandi ngo ni sasa ni mapacha urabona yuko akamwemwe ni kose rero reka ndabahe ikaze nongera ndabatumirira ngaha muri PITV murakoze cyane kutwakira ngaha muri PITV turagiye cyane kuba turi kumwe namwe murakoze cyane kabisa cyane ya ndazi yuko abakunzi ba PITV ntibashobora kubatandukanya ati ngo mbega bukuru ninde butoyi ninde muri mwebwe je ndi bukuru nawe ni butoyi ni bukuru nde bukuru Thierry na butoyi okay bwana Moses murakoze cyane kuba musubiye kandi dutuma kugira ngo tusekane tucane kandi tugire ikiganiro ukenange kwizina ni butoyi Chris butoyi Chris bakunzi ba PITV mwumvise ko turi kumwe barakeye cyane kabisa rero no munsi tugiye kuganira ku kintu kijanye ukuntu bigenda iyo bishitse amahasa agahurira ku mwigeme umwe bigenda gute iyo mwese mwamukunze bigenda gute ibyo birakunda gushika ugasanga amahasa arakunze umwigeme umwe baragiye kumuresha umukobwa ugasanga aguye mu ngorane zidasanzwe ntamenya ngo bukuru niwe ngo yamubwiye ibi niwe yamwemereye ibi ugasanga aratomboza cyane yes nuko rero ntangurire kuri bukuru uramaze kwanza kuja mu rukundo wewe jewe ego ndamaze kujamo cyane gose kuva ryari natanye kuja mu rukundo nk'iciga umwaka w'8 man uri wakera kwe cyane gose ufite doctora mu rukundo ego butoyi wewe gute nkuko bisanzwe urukundo je nayo bayibesheye kuko mu 8 ndibuka ko yari yarakundanye ico gihe none mwiga hamwe ego twiga hamwe mu mashuri amwe ego mwarenze muheza muri mu mashuri amwe twaricarana uyu ko ari ubukuru yari nimero 1 n'indi nimero 2 bukuru uwo mukobwa wewe mwayigana mu ishuri ego twarigana umva ko na butoyi yaramuzi ego hama rero byagenda gute rero uwo mukobwa kugira ashobore kubatandukanya byaramworohera ntivyamworohera cyane singe mbeshe n'ubu tuvugana biracangana cyane bashobora gushika nk'ubu gasanga umukobwa yavugana na butoyi mugabo akaza kwiboma kuri je kandi avugana na butoyi umva ni hatari kandi cyo gihe mwese maje kumuresha mwambaye uniform ni gake tuja kuraba umukobwa ari tambaye bisi kuko nubu murambaye impuzu zisa ntiyomenya ngo turamazi ubwanwa imishasi yes ndiko bakunzi ba PITV ndi kumwe na Chris nkama ndi kumwe na Thierry murumva yuko bagiye kuresha
bakaresha umukobwa umwe akisanga mu ngorane. Nuko rero none rero byagenze gute mama muca kumutembera misi yose byagenda gute? Bo tugiye kumuraba nk'ubishise akaba ari je tuvugana agashika butoyi byarashika kibaza yuko avugana na butoyi kandi ari jewe bivaye nuko atashobora kudutandukanya. Majambo make n'ubu n'abakobwa bake bashobora kudutandukanya tutamenyanye cyane kudutandukanya usanga bigoye vraiment. Butoyi nevyo ego ivyo rero nivyo kabisa, ibyo nivyo uriko we ariko aravuga na nubu nahubwo abenshi bigoye ko dutandukanye bivaye nuko barakunda kubivuga cyane. Hari n'abantu bakunda kubivuga ngo usha none nk'umukobwa ngo mukunda ngo arabatandukanya ngo bimeze gute bati burya taho aho wabikije ikintu kugira ukimenye usanga ari ibintu vraiment bigoye cyane. Urumva rero nkuko bimeze abakobwa vraiment turabacanga. Okay, iyo rero bishitse muri ico gihe umukobwa akaguma yiboma kuri mwamaze kumukunda ari umukobwa umwe mbo nkuko bisanzwe icyo gihe uvuga nk'iyo aguma yiboma twatu message gusanga nawe Butoyi turagukweze ukuri we turamukweze ntimwisanga muri mwisanga mwamaze kumukunda bimeze gute? Urumva nkuko bisanzwe kubera ko je n'ikibi cyambere cyo twarahiye yuko nta mukobwa tuzigera dusanga. Benshi barakunda kubivuga ngo kandi mwe umukobwa ngo mubonanye ngo mwese ngo mumukunze ngo mwese ngo nisa tiyo ya vraiment cyo n'ikibi cyambere ahugeze twinzane twiyubara nkuko bisanzwe. Je bukunda kumuhebera cyane ukamuhebera bukunda ndamuhebera ati urazi we bandanya ari wewe watanguye kumuresha bo mu rumenga aramushaka cyanda muhemura bukuru sa ibyo wewe bikugendera gutega mana jewe bo nkuko abivuze usama marambeshe nange zabishika ngona kunze nakamukunda nanje nkamuhebera gusa ni kubera ikumva nakarondirondi kari mu mahasa ni kujye kubera ko amasa akabutana uyu akunze ikintu nanje ica ndagikunda niyo mpamvu usanga rumva n'umukobwa ndamukunze no usanga yamukunze. Ubwo ntimuzokwisanga nimamara kubaka ingo umwaza kwihereza umugore wabutoye wonde wabukuru bo cyo vraiment muvyo twirinda kirimo cyane cyo kusanje tuzigira dukora kuko nibaze ko ari nicaha imbere y'Imana ari dari n'abakristo. Bakunzi ba PITV no munsi amahasa yaje yakaze kabisa afisa amajambo meza aryoshe cyane. Birakunze gushika ugasanga kabisa amahasa arasa biraguye kubatandukanya bagiye kuresha umwigeme akabura ati akavuga ati mbega ninde twavuganye bikamucanga kabisa ugasanga ni ngorane kabisa. Cyo gituma twabazanye ngaha kugira ngo mubashe kumva byinshi kuri bo kabisa. Nuko rero uno munsi mwebwe murafise abakunzi kibazo bo abo tuganira ntago bo babutse yego barahara abo tuganira muri misore igeze wapi ntiyaragiye bo ho bahageze meni ko tutarabitegura yego usanyene azi ko yukurakura ufuko utegura ibintu byinshi navyo mu byo nkomigambi twa gutegura navyo byo birimo. Butoyi byo byarigeze gushika aho nka bukuru agira umukunzi wewe ukaba utaramuronka mbo yazi nyabintu wa muntu birakururana ati gute je maze kubona kenshi yego kenshi iyo bukuru bishize gakurugana n'umukobwa nanje byo mu misi mikaje dukurugana yego tindaguhebye genda nukuri jewe araza kambwa ati amara nk'uwo runaka twakuruganye ejo bundi nanje wo twariko tuvugana mu mwanya twadukuruganye tutwo twese uko nguko yego urumva nta musi n'umwe umwe arabura ubundi asigara oyaye nukuri ntibira mwese muraronka mwese mukabura twese turonka twese tukabura yego no mukabare nyine muca musoko uko nyene mukabare iyo mubasohokanye mbo iyo twasohokanye none je nosohokana umuntu
tutwe na bukuru nawe atamusohokanye ntiyonyemerera nawe ntiyonyemerera bisaba ko twese mwese abafise gwiwe twese nk'ibyo amaraso nyarakomeye man nyene ntivyorosha ibintu nyene by'amahasa ni ibintu nyene bigoye cyane gutahura kabisa ni ibintu bigoye cyane gutahura kandi ubuzima bw'amahasa n'ubuzima natwe twisangamo bwabaye ubuzima abantu benshi bashobora kuba burabo ko bumeze nabwo bukabatangaza muga natwe tuvyisangamo ibimbizi dukora tukabyisangamo ego ko ngiye kuraba n'igihe iyo ndiko ndumvira ikintu nkimvira ko nuko ibwiru iyo ndakivugasha numva nawo yariko araciyumvira yego yes reka rero tugaruke kuri topic yacu nyene ukuntu bigenda iyo mugiye koresha umukobwa ugasanga biramugoye kumenya uwo bavuganye uwariwe none rero nko mu gihe ca mariage mwebwe kabisa ndabona mengo zizobera umunsi umwe ego icyo ni ikintu twateguye vraiment umunsi umwe pare abe aramahasa ibintu bina abamahene aramahasa bane abazamba ibintu bisa jewe na pare wanje n'uyu na pare wiwe amahasa byose bizoba bisa yazo ni mariage ya katarabo ubwo n'abagore azoba aramahasa iwana turabisenga cyane vraiment bakunze ba PITV biraryoshe cyane ngaha muri PITV kabisa abantu bafite vision ziteye ubwoba indoto ziteye ubwoba kabisa mubandanye mugira subscribe mugira share mugira like ku biganiro byacu muri kumwe na Moses Angelo Chris ntivyoroshe kabisa ntivyoroshe ibintu by'amahasa byinshi kuje okay none mwifuza kuzogira ubugeni ryari cyo kibazo kiragoye cyane kiragoye cyo kibazo impamvu bihebwa kiragoye arona ubu uwo uvugishije uyu munsi ejo arahinduka kandi mu guhinduka kwiwe uba waramuteguriye kazoza uko ibintu vyiwe vyozogenda urumva iyo amaze guhinduka biparanganye kandi kugira ngo uzoronke uwundi musubira gupanga neza mu vyumba kumwe yego usanga bigoye eka mbaze bukuru muravuze yuko mwifuza ku bugeni bwanyu muzamura amahasa abagore banyara amahasa pare marine aramahasa gusa tukiri ngaho ntitwavuze ko abagore azobara amahasa gusa twavuze ati tubarose sawa tuzene tuzobatwara mugabo nubwo toronka abatari amahasa nabo nta kibazo ariko inuzenya twihaye inshingano twihaye nuko tuzogira mariage umunsi umwe namba abagore bacu batazoba begeranye tuzobanza je gutora umugeni wuyu hama tuva gutora umugeni wuyu cyaje gutora wiwanje nawe ikibazo rero murabona ko mukunda kwambara ibintu bisa kuva mukiri bato cyane amakwafe naye mwe inzobe ni mumva ikintu cyose nyene ewa ni smart kabisa nk'ubu bishitse bukuru wewe uri kumwe na butoyi mukaza tuvuge butoyi aje mu rugo iwawe mwese mwambaye bisa ama costume biki usanga nk'umugore kujya yakira umugabo wiwe agiye gusoma ubutari umugabo wiwe wewe uzobyumva gute uri nka bukuru kibazo kucishana mu kidenje mbona kuvuga mu mwanya kuko umva turi bamwe aje kansoma ngo nta kibazo muke wa mutu ni sumu muke wa mutu ni sumu niko bavuga bo gusa ukuntu ibintu bimeze nk'iyo jewe ndiko impamvu azotandukanya nk'iyo jewe ngiye nko kuramutsa nko ubu ngo baganira hari ukuntu niyerekana ko jewe tutamenyeranye cyane no mu mwanya rero namba nk'ubu ngiye kuyu umugore wakabara aza kugira kumpa karibu nziyaranjwe bwose nkora akantu kerekana neza yuko je ntari umugabo wiwe yego utoye kumena amaso ma guturitsa nukuri biragoye cyane je biragoye mbuga je sindaze ko ibyo byava bishika kuko ndibuka ko umunsi umuraha haro umwana w'umwigeme twari tuzinanye gutse bwabonane bwakeshi bayaga n'uyu maze ugenda uko
tugiye kumuraba uribwiriza uyu naramubwira ati reka tureke avyifatamwe ugaca aramvyongerana waca baraja imbere azagenda twenga wa mukobwa abarabimenye ni ukuri mwo yadushitse yatubwiye ati kuko uyu no bavugana cyane kuko yadusanze aho ruguru mu Kamenge yavuze ati iyo mwese muza muri seriye tukunda ababonye sinari kumenya numwe nta numwe nari kumenya mugabo uyu no yaciye imbere n'ibigumbagumba byinshi ambasha kugira ngo ntange sinzi ati buto yava mu njyabasha uyu yashize ibigumbagumba byinshi aja mu byo guhobera ibintu nk'ibyo mugaje ko naje yari yamaze kwica umuti pole sana man simple tu basi umuti barapfuye dawa atari kabisa nuko rero nkuko turiko turegeza ku musozo w'ikino kiganiro cacu ndazi ibiganiro nk'ibi ntitwobivamo twoguma tuvuga byinshi dutwenga kumbure mu nyuma tuzobatumako none rero mwebwe intambamye muhora nazo iyo mugiye koresha rero niziye amajambo make ce nta ntambamye zihari intambamyi iyo tugiye kuresha duhura nazo mu bwahe buryo nkuko mwe muhura amahasa muko umwanya munini wa muri kumwe mwambaye ibisa mwimwesha kumwe ubwanwa byose umva kira kintu cyose nico kimwe ubwo nta ntambamye bishaka kubatime bo juste n'ubushe kwazo ne konda gitahura neza intambamyi zikunda kuba bo niyo iyo tugiye kuresha uyumviriza uko munda kukwishura iyo tugiye kuresha nk'umukobwa ugasanga ni jewe ndiko nagiye nshaka kurusha umukobwa intamba iciba ni kuyu nawo uyu uva nawo ntaca buro baganira mugabo nta ntamba myiba kuko uwo mukobwa catumudaraga twese yakamfasha camfasha amahasa aratwika kwe aca gufasha kugira ngo ibintu bigende neza imisara akayipanga none je singo bavyishura uko nanje tugenda muherekeje nayo nzomufasha nuko rero bakuzi ba PITV murumva yuko turi kumwe na Mahasa Chris na Thierry intambamyi canye ukuntu bavyifatamwo iyo bagiye koresha umukobwa ugasanga ariko arajuragirika avuga ati mbe ni bukuru mbe ni butoye nuko rero biba bimeze reka rero turangize kino kiganiro cacu kumbure ubutatu zobatuma ko mutwiganire byinshi bimwe mu bigize ubuzima bwanyu cyane cyane ko usanga muri amahasa akajambo kamwe mubwira abakunzi ba PITV kugira ngo nikindi gihe nitwabatuma ko bazobakurikirana murakoze cyane mbo akajambo ko tubwira abakunzi ba PITV nuko boza barakurikirana ibiganiro byacu turiko turakora ibiganiro bimeze neza cyane ni ibiganiro bitiramisha kandi tukabikorera ku TV nziza cyane TV imeze neza ibikora neza bigasha bigacika kandi abantu benshi bakifuza kuba boraba iyo TV mwenda bukuru nyinagire murakoze cyane nagomba ndabashimire vuka mu mate kandi kuganira nundi munsi kandi muzoduhamagara ka twifuza amara kimeshi cyane kuko TV imeze neza turayikunda cyane nkuko nkabo bo bifuza kuganira natwe kenshi yaho twama turi tukorera kuri CC numero 22 Jenny je nkora kuri CC numero 22 yakora kuri CC numero 14 aro nkabifuza bati jewe ndifuza kuganira najya maso cyo ndifuza kuyabona adresse niyo kandi twatifuza gukwita marike mishi cyane mwese mubabwire bagire subscribe tukeneye ko mugira subscribe mutoyi wewe akajambo karwe kuvuga subscribe mbo twiza matekinike ntabwo twiza amaranga kabisa rero bakunzi ba PITV bye bye turi kumwe na Chris na Thierry ndazi ko mwanezerewe naho butaha muri kumwe na Moses Angelo bye bye